bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kana ngenda baramutse ndabahe nikaze makino higaniro cacu cuno musi aho tugiye kuyaga ibintu vyinshi bitari bike narijya mubona yuko ku mirongo y'urugamba ibintu biguma bihindura iswa twagatse neza na neza ku mirongo y'urugamba kugira ngo tubabwire ivyinshi uno musi cange muri aka kanya coalition ya FARDC iza yamaze kuransa ubutumwa ibwerekeza kuno muhari cyangwa zenenye shamba za M23 ibituraje twigaruka ko mwa kino kiganiro ndetse tuvuge cyane kubwo butumwa ndetse twaje kuyaga ku bijanye n'umubonano canke kubonana kwa chef d'état-major w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu ca Kongo aho mubona yuko bayaze ibintu bikomeye turamaze kubivuga mu bindi biganiro ariko kuri no ncuro twashimye kwigarukana kugira ngo tubinoganze kuko hari byinshi twomba kubivuga ko rero murabizi simba ndumwe ndi kumwe n'umusisanguzi turicaranye kabisa ntabwo turi muri studio na hantu twicaye hatuje cyane kugira ngo tubandanye tubaha amakuru meza cyane bwana musisanguzi ntabiciye amajambo mbere ko ndamuhikaze kamanzi ndamutse cyane we muntu wose dukurikirana yaba bari mu Burundi aho herereye hose ku isi wiyumve yuko tukuramukije cyane mugabo bwana musisanguzi nizere yuko umeze neza twanirirwanye by the way sinori ndakubaza byinshi urakoze cyane bwana journaliste je ndaho kabisa ndakomeye meze neza urumva ko nakayaga turimwo karenze ntaco buza ntamira neza karonce ndamutsa n'abadukurikiranye hama tubone kwinjira mu donido ry'ikiganiro cacu nkuko wabivuze mu ntangamarara wavuze ko turi buyage byinshi ariko ndashaka tuganire kuri point imwe gusa muri kino kiganiro kumbure ibindi tubaza kubiganira ko hanyuma inyuma y'umubonano wahuje chef d'état-major w'u Burundi w'igihugu cy'u Burundi hamwe na chef d'état-major w'igihugu ca Kongo aho bahuriye ahantu hamwe quelque part nkoresha izo mvugo nk'abandi mu gisagara ca Uvira harabonetse impinduka nyinshi ku rubuga rw'intambara aho twagiye tubona aba wazarendo batanguye kugwana noneho nk'abisize ipiripiri nk'abisize urwaga kabisa bagwana intambano bwa zo kwita no kwikurako umwansi ibi nabyo bikaba byatumye na FDNB isa naho ivuye mu ma defense gusa bagiye gusura kwataka ko hari amazi igihe abantu benshi bariko bidoga bavuga ko aba FDNB batariko barataka kandi rero equipe idefenda gusa idashobora gutsinda ubu rero inyuma y'umubonano twarabonye yuko baciye bava muri defense gusa baje no muri attaque so ibi rero biri mu byatumye basohora buno butumwa novuga bukomeye cyane ubutumwa batumbereje neza na neza kunyeshamba za M23 hamwe na RDF n'ubutumwa budasanzwe n'ubutumwa novuga ko ari ubutumwa buhambaye kuko ntabyo tumenyereye kenshi aho imigwi ibiri bihanganye bahana ubutumwa ibi rero byatangaje abantu kandi natwe ubwacu byadutangaje niyo mpamvu tuje hano muri studio kugira ngo dutange buno butumwa hama tugire nico tuvuze ko yes mu majambo make ubutumwa bwatanzwe na coalition ya FARDC buyerekeza kuri M23 na RDF n'ubutumwa bubasaba ko bava mu bice basanzwe barimwo byose kuneza bitabaye ibyo iyi coalition iraza kubacanira ku muriro kabisa bikomeye ku buryo ngo baza kuhatakariza ibikoresho bitari bike kandi n'abagwanyi babo batari bake baze kuhasiga ubuzima iki ni kintu rero jewe nabonye gitangaje cyane gose kandi kinaremereye kuko d'abord imbere yuko batanga buno butumwa turazi yuko M23 isanzwe iriko irakora ibishoboka ngo yinjire mu gisagara ca Uvira ibi birazwi ibiganiro tumaze imisi dukora nta munsi n'umwe tutabivuga ndetse n'aba M23 bwabo barabyemeza banabigaragaza yuko iki gisagara ca Uvira bakigwaye ariko kandi no mu masaha aheze
amasaha y'imiganuro twakoze ubuheze twerekanye ingene uyu mu general asanzwe ayoboye ama operation ku ruhande rwa M23 muri Uvira bisa nkaho yabwiye Sultan Makenga yuko kwinjira muri Uvira byanse rero ngo aze ubwiwe yishikire ku rubuga rw'intambara kumbure azane izindi nguvu. Ibi rero biriko biba mu gihe mu Idoha muri Qatar bari mu biganiro byo kugira ngo bashobore gutora ikibazo bafitanye bice mu nzira y'amahoro. Tubibutse kandi yuko no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hasanzwe hariho n'ibindi biganiro abiko bihuza Leta ya Kongo n'igihugu c'u Rwanda, kandi ibi vyose bigamije yuko Leta ya Kongo ironka amahoro, no kuvuga intambara ihagarara batarenze gusesa amaraso. Rero umuntu aca yibaza ati kugira ngo iyi coalition irinde isohora buno butumwa boba bafatiye kuki ni giki bishimirije kugira ngo bababwire yuko kuneza bave mu birindiro barimwo ubitabaye ivyo baraza kubarasa biteye ubwoba, baraza kubamerera nabi. So aha rero duca tuja mu busesanguzi tukaraba kimwe n'ikindi. Aha icambere nshobora kuvuga bona journaliste je ndibuka kera tukira abana mugomba guhangana n'umuntu kugwana ukabona yuko uwo muntu atawe ushobora wacu utanga gukoma induru itebagabo je mu ndamwica ni mubanguranye urabibona bo nta wuziro nimba iyi coalition yoba yagize ubwoba ikavuga ati amara tubona ko bagomba batumese reka twibwe tubaho ubutumwa tubereke yuko nyabuna batatuviriye mu nzira tuza kwamera nabi. Ariko kandi iyindi nzira nayo ishoboka kandi mpa amahirwe menshi cyane gusumba ni yuko banse ko bashobora kubamerera nabi cyane nkuko bavyivugiye hama bakazoza kwagirizwa amakosa yo ku rugamba. Kuko tugiye kuraba turazi neza twese yuko Leta ya Kongo hariho ibigwanisho ifise kandi rutura tutarigira tubona ku rubuga rw'intambara. Iki kirazwi rero abantu baranidoga ati nta kuntu Kongo yoba iri ku gitigiri kigira 8 mu bisirikare bikomeye muri Afrika mugabo kikajugumizwa n'agahugu nk'u Rwanda. So kumbure rero bashobora kuba bishimije zino mbaraga zino nguvu kabone ko urabona ko hariho n'abasirikare benshi Leta ya Kongo imaze imisi ikiratroninga bamaze mbere no gusohoka mimenyezo ya gisirikare bitegure kuja ku rugamba. Aha turabutsa kandi yuko muri iyi misi heze ya vuba twabonse amakuru yemeza yuko Leta ya Kongo iherutse muri Indonesia gutora ibindi bigwanisho rutura. Turafise andi makuru yuko iyi Leta ya Kongo hariho n'ahandi hantu yazanye ibigwanisho kugira ngo bize kuyifasha kurandurana n'imizi uyu muhari w'iterabwoba M23. Ibi rero hamwe n'ibindi turashimiye kuvuga nibaza ko ari bimwe byo bitumye iyi coalition FARDC itanga buno butumwa kuri M23. Kandi tunabibutse yuko batanze buno butumwa mu gihe bamaze kubona yuko iyi M23 itariko yubahiriza ibiri mu maho, no kuvuga mu biganiro niko bahariza ivyo bamaze gushikako mu biganiro. Ikindi kandi nibaza yuko kinahambaye cyane abantu tworabira ko n'akarorero abawazarendo guhera ku munsi wa vendredi ama operation bariko barakora na operation remere cyane gose bakoresha inko cyane. Hari umuwazarendo twavuganye kare ari aho hakujya ndamubaza ati none bwana afande vipi ko twumva musiga mucira umuriro gusa mu misera twumva ngo mwarasa amashaza acavuga ati bro ubu birakaze ubu turashobora kurasa umuntu umwe na chargeur yose twayemuherezako bakamutobora si bya bindi urusasi rumwe uyaranjukana ngene ururasisha abantu babiri ari rumwe ubu ntitubisigazo cy'amasasu. So urumva yuko baripanze bariyubatse barafise ibikoresho bikwiye kuko barabonye yuko iyi M23 iri determine byanka byakunda ifise intumbero igomba gushikako
ku nguvu canke ku nabi. Niyo mpamvu rero n'iyi leta ya Kongo nemeza yuko yavuye mu gacerere. Yavuye mu gacerere kuko baparvenye kwemera kwahoma iyi wazarendo kubaha ibigwanisho nuko babonye yuko urugamba rutaba ruto. Nta rugamba rwigera ruba icana, ingamba zose bisaba akuzikenyerera. Rero kuba rero bashoboye gukenyera bakavuga bati rero reka duhereze ibigwanisho abawazarendo, reka twongereze ibigwanisho ku mbuga rw'intambara. Urumva ko bamaze kubona yuko atamifino ihari. Ikindi no kubwira bwana journaliste abantu bataramenya nuko kuva aho abantu ba chef d'état major babiri bakoraniye mu gisagara ca Uvira hasa nahahinduye ishusho. Harahinduye isura kuko ku mwanya haguma hinjizwa ibigwanisho rutura ku mwanya kandi amakuru dufise bino bigwanisho ntabwo biguma muri Uvira, biriko bihabwa abasirikare bari ku rugamba ku ma axe atandukanye. Urumva ko rero baramaze kubona yuko nta mikino igihari, haba muri Nord Kivu haba no muri Sud Kivu ibintu ntabwo biriko biroroha. So amakuru muri buno butumwa rero batanze barapresiza, baravuga yuko hamwe iyi M23 idashoboye kuva muri Kamanyora na Bukavu. Urumva badashoboye kuva muri Kamanyora na Bukavu ngo barabarasa bikomeye ku buryo bica ingabo zabo nyinshi ngo n'ibikoresho byabo bihononekarire. So nibaza yuko rero ntibarira gusema mu kirundi niho bavuga ngo ngikuburiye ntikujya ngo kandi agasozi k'intanurwa kahiye abagabo babona. Ariko kandi tumenye yuko umwana atari gwawe ntubwira ngo ndagukubita uvuga turagwana. Reka rero tubihe umwanya turindire turabe aho biza guherera kuko ntabwo byoroshe kabisa kuva vendredi haba kuri axe ya Kamanyora canke axe yo hejuru mu misozi ya Uvira no muri za za Fizi. Bwana Musisangozi numva atabindi vyinshi norenza ko, ariko reka ndagushimire cyane kwa hano makuru ashoboye kudutoreza. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Bwana ndagushimire, dushimire n'abadukurikiranye. Ariko kandi hari inkuru ikiravugwa cyane ya Pacifique Masunzu, ikiravugwa cyane gose. Nibaza ko duca tuyijako mu kiganiro gikurikira hamatu nako tugico tuyivuze ko kuko ntabwo turabana batoya cyane gose ku tuturonka cyo tuyivugako cyane gose. Bwana Musisangozi kandi gushimiye ndonga rashimira cyane abantu bose yadukurikiranye nkuko muvyumvise. Turaje mu kanya kugira ngo tubaha yandi makuru, narirya makuru simake, makuru ni menshi, inkuru iguma zivuka irya nino kuko abari ku mafro baguma baduha makuru ingene vyifashe. Rero mu bane natwe kugira ngo tuze turabasangiza ivyo twashoboye kuronka. Bye bye.